N'umunezero udasanzwe gusubira guhura namwe inshuti namwe bagenzi muko mukurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi sangwa ikaze muri mwanya mwiza gukurikirana amakuru mu Kirundi avugwa kuri wa 29 Munyonyo mwaka wa 2024 Hatangimana Patrick Nijingira ndabashikirize akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ngo kutabandanya kwitabwaho bikwiye n'abavyeyi ni kimwe mu bishobora gutuma umwana w'umucuko yadukana ingeso zitabereye harimwo no kwiyononako mu kugirira umwanda muto aho aryamye. Nayo Philbert Hakizimana umuhinga mu bijanye n'imyifato mu kibano agahamagarira abavyeyi kudaca baharira ivomo uyo mwana ahubwo bakamuyegereza mu kumufasha gutorera umuti ico kibazo. Nayo igisata c'ubworozi bw'amafi kirakwiriye gushigikirwa mu guhabwa uburyo bukwiriye kugira gitera imbere bivugwa na Engineer Jean-Marie Manirambona arongoye ikigo c'igihugu kijeje guteza imbere ubworozi bw'amafi. Turaza kubikurikirana mw'idonido ry'amakuru ni mukanya. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze mw'idonido ry'aya makuru. Ngo kutabandanya kwitabwaho bikwiye n'abavyeyi ni kimwe mu bishobora gutuma umwana w'umucuko yadukana zimwe mu ngeso zitabereye harimwo no kwiyononako mu kugirira umwanda muto aho aryamye. Nayo Philbert Hakizimana umuhinga mu bijanye n'imyifato mu kibano agahamagarira abavyeyi kudaca baharira ivomo uyu mwana ahubwo bagaheza bakamuyegereza kugira bamufashe gutorera umuti ico kibazo. Tubikurikire. Abavyeyi bakwiriye kubandanya bitwararika ikibondo cabo mu kumwitaho na cane cane mu gihe amaze gucuka, kuko iyo atitaweho uyu mwana w'umucuko ashobora guca yandukana imyifato itabereye harimwo no kwiyononako mu kugirira umwanda muto aho aryamye no muzo yambaye, nk'uko vyemezwa n'umuhinga mu bijanye n'imyifato mu kibano Philbert Hakizimana. Iyo umwana ariko arakura hanyuma bakamucutsa ni ikintu ca mbere kibabaza umwana ari ruhande ya nyina ashatse ashonje gaca muha icarya gutyo kenshi na kenshi hari igihe asubira gusoba haryamye kugira ngo basubira mwitwararike kumwe babigira akiri umwana kandi navyo bitagikunda. Ico ndobanura abavyeyi ni uko uwo mwana yasubiye gusoba haryamye yari yarabihevye urabe ikibituma, mbega yarabuze iki, mbega twaciye tumuheba tumwitaho, kuko hari igihe baca bitaho wavutse ntiyakurikiwe ugasanga nawe baramuhevye aca arondera nawe uburyo kugira ngo abihamagara ati ngiransobaho njyame bagaruke. Umwana naho yoba yacutse umumwerera ko ari umwana wawe, umwiteho mu ngaburo, umwiteho mu biribwa no mu binyobwa, umwiteho mu vyambagwa, gutyo uzoza uramurera atebamenyere abone ikiringa agiyemo gishasha ko kijanye nuko yakuze, hanyuma havyagira yiyemera nawe ati ega bwabo naje nakuze abavyeyi nanje baranyemera. Uyo muhinga nyene abandanya asigura ko mu gihe umwana agaragaje imyifato itabereye nk'iyo yo kwiyononako mu kugirira umwanda muto mu vyo yambaye canke aryamye, abavyeyi babe bakwiriye guca bamwiyegereza kugira bamufashe gutorera umuti ico kibazo aho kumuturubika. Hariho abavyeyi bavyifatamwo nabi ugasanga bagiye baramwararaza bamwita bamubwira ngo weho hasoba haryamye ngo ari kigabo canke y'igikumi ngo hasoba haryamye, bijya bimumaramaza biramubaza ku mutima cane bigatuma uyo muntu nawe atabigirira nica ati ngira nanje ndabigire kugira nabababaze. Nico murando campanura mu kugira ko kugira ngo abavyeyi ntibacamufata ko ari wa muntu kumaramaza ukwararaza mu bande bana. Ingaruka mbi zo kutitabwaho n'abavyeyi ntizigarukira mu buto, ahubwo niyo amaze kuba umuntu akuze biramubangamira mu bijanye n'imyifato yiwe, bikamugora kugurukira abandi mu kubizera eka ndetse no mu kunga ubucuti nabo. Turabandandiriza no makuru twabateguriye mu gisata c'ubutunzi ng'ibiharuro bijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta mu muco mu kiringo co kuva mu mwaka wa 2017 gushika mu mwaka wa 2023 biracari ku rugero ruto. Vyashikirijwe mu kiganiro catunganijwe n'ishirahamwe Parsem kuri wa 29 Munyonyo mwaka wa 2024. Elvis Munyaneza yakubitiyeyo.
Mu kiganiro catunganijwe n'ishirahamwe Parsem co kurabira hamwe ikoreshwa ry'amafaranga ya leta biciye mu muco kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2023, uwatanze icegeranyo yerekanye ko igihugu c'u Burundi kigifise ibiharuro bike mu bijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta biciye mu muco. Muri ico kiganiro hashizwe imbere gushira ahabona ibijanywe n'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta, umunyagihugu wese agashobora kuronka amakuru ajanye n'iryo tunganywa kandi akayaronka mu rurimi rw'ikirundi. Kugira habe umuco mu itunganywa ry'amafaranga ya leta ikoresha, hategerezwa kuba intwaro ibereye. Bamwe mu bari bitabiriye ico kiganiro bagiye barashikiriza uduhazi haba mu itunganywa ry'ubuzi, ata muco ujamwo n'ibindi. Mwomenya ko ibiharuro bijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta mu muco mu mwaka w'ibihumbi 2017 vyari ku bice 7%. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 bimanuka ku bice 6%. Mu myaka y'ibihumbi 2021 n'ibihumbi 2023 bija ku bice 9% na 14%. Reka tugushimire Elvis Munyaneza. Nayo nkuko twari twabivuze mu ngingo nkuru z'aya makuru, igisata c'ubworozi bw'amafi kirakwiriye gushigikirwa mu guhabwa uburyo bukwiriye kugira gitere imbere, bivugwa na Engineer Jean-Marie Manirambona arongoye ikigo c'igihugu kijeje guteza imbere ubworozi bw'amafi. Ni muri wa mugenzi wacu Areloris Ndongozi. Mu ntumbero yo kugwiza umwimbo w'amafi, ikigo c'igihugu kijeje guteza imbere ubworozi bw'amafi mu nyanja gikorera mu gisagara ca Bujumbura kiri ku kivi. Ico kigo kikaba gifasha kuronsa ubwoko bw'amafi aborozi bakorera mu bice bitandukanye vy'igihugu. Nkuko vyiganwa na Engineer Jean-Marie Manirambona akirongoye, ico kigo gifitiye akamaro kanini aborozi b'amafi eka mbere n'abarundi bose. Ico kigo gituma umworozi yitorera wenyene ubwoko bw'ifi akeneye korora, kandi kirafasha abene gihugu baba mu bice bitagiramo inzuzi canke ibiyaga gushobora gufungura ifi. Nubwo biruko, igisata c'ubworozi bw'amafi kirahura n'intambamyi zitari nke nkuko bibandanya bishikirizwa na Engineer Jean-Marie Manirambona. Zimwe muri izo ni uburyo bushigwa muri ico gisata bukiri buke cane, ikena ry'amavyarizo y'amafi mu gihugu, ikena ry'ivyo kurya by'amafi kuko ataruganda mu Burundi ruhari rubihingura, maze ivyo kurya vyazo vyinshi bikava mu bihugu by'Ubushinwa, Misiri na Brazil, aho bigace bishika bizimvye cane. Harimo rero n'ubumenyi budakwiye muri ico gisata. Engineer Jean-Marie Manirambona nk'umuntu asanzwe akorera muri ico gisata arashikiriza kandi bimwe mu vyokorwa kugira igisata c'ubworozi gitera imbere gusumba. Hakaba harimwo gushira uburyo bukwiye muri ico gisata, na cane gushigikira imigambi y'ikigo kijejwe kugwiza umwimbo w'amafi mu nyanja, kuronsa igisata c'ubworozi bw'amafi ibikoresho bikwiye, gushinga ihinguriro ry'ivyo kurya vy'amafi, gushiraho ubushakashatsi muri ico gisata no guhamagarira abagwiza tunga gushira imitahe yabo muri ico gisata. Ivyo biruko mu gihe no mu kiyaga Tanganyika umwimbo w'amafi utiyongera bivanye n'impamvu zitandukanye, nko kuba abarovyi batari bake bagikoresha uburyo bwa kera mu kuroba canke ubukene bw'igitoro butuma abarovyi badashika iyo bashaka kuja kuroba. Reka tugukengurukire Areloris Ndongozi. Tunabandaniza no makuru twabateguriye mu gisata c'inkino. Mu rukino rw'umupira w'amaboko basketball, umugwi w'Urunani watsinze urukino rugira kabiri mu nkino za Elite 16 inyuma gutsinda umugwi wa Matero Magique. Ni nkuru mugenzi wacu Jules Verne Nakimana kumwe n'andi makuru ajanye n'inkino. Manota 53 niyo mugwi w'Urunani warayusumbije umugwi wa Matero Magique mu gihugu ca Zambia kuba batsinze manota 87 kuri 38 mu nkino za Elite 16 ziriko zibera mu gihugu ca Kenya. Urukino rugira kabiri umugwi w'Urunani ukaba bahejeje gutsinda umugwi wa Fox Sport Basketball. Urunani bari mu mugwi wa B aho bari kumwe n'imigwi nka Matero Magique mu gihugu ca Zambia, Fox Basketball wo mu gihugu ca Sudani y'Epfo na City Oilers wo mu gihugu c'Ubuganda. Imigwi ibiri ya mbere izokirura n'iyindi migwi ibiri izobi ya mbere mu itsinda rya A. Inkino z'igice ca kabiri gishiri ca nyuma zizoba ku magenekerezo ya kabiri Kigarama, nayo inkino za nyuma zizobe ku magenekerezo ya gatatu Kigarama. Imigwi ibiri ya mbere ikazoca yitabira inkino za bare.
Mu mupira w'amaguru iganwa rya Primus League rizobandanya ku ndwi yaryo isozera inkino za mbere phase are mu rurimi rw'igifaransa. Umugwi wa Vitaro eruka gutsinda bitoroshe umugwi wa Rukinzo ibitsinda 3-4 mu rukino rw'ikirarane bazotana mu mitwe n'umugwi wa Interstar basanzwe bakebana kuva muri kahise. Umugwi wa Burundi Sport Dynamique uzohura n'umugwi wa Aigle Noir, nayo umugwi wa Musongati uhure n'umugwi wa Ngozi City. Umaze imisi uriko uritwara neza. Nyuma y'izo nkino hazoca babandanya abakina inkino z'ibirarane kuva ku igenekerezo rya 4 Kigarama gushika ku igenekerezo rya 11 Kigarama. Umukinyi mpuzamakungu w'u Burundi Yusufu Ndayishimiye yarayongeye kugira ikibazo k'imvune mu rukino rwariko ruhuza umugwi wa OGC Nice n'umugwi wa Rangers mu nkino za Europa League kwarangiye ku ntsinzi y'umugwi wa Rangers ku bitsindo 4-1. Mu nkino z'imigwi yabaye ya mbere mu mahiganwa yo mu bihugu iwabo, umugwi wa Real Madrid, Paris Saint-Germain ndetse n'umugwi wa Manchester City niziriko ziroroherwa nyuma yo gutsindwa n'umugwi wa Liverpool. Umugwi wa Real Madrid nturi kuroroherwa, nayo Liverpool niyo iri mu kibanza ca mbere mu higanwa ry'imigwi yabaye ya mbere iwabo UEFA Champions League kuko utaratsindwa n'urukino rumwe mu nkino zitanu. Nayo umugwi wa Manchester City nyuma yo kugomborwa ibitsindo 3 byose bari batsinze umugwi wa Feyenoord Rotterdam bari mu kibanza ca 17. Umugwi wa Paris Saint-Germain ni worohewe na gato kuri mu kibanza ca 25. Ibishobora gutuma banza guca mu nkino zo gukurakuranamo kugira bizere kuzoja mu nkino z'amatsinda ni mu gihe umugwi wa Real Madrid nawo uri mu kibanza ca 24. Tuti namwe bagenzi muri ko murakurikirana ano makuru twabateguriye. Imbere yuko tuyarangiza mudukunde tubanze turaha makuru avugwa hirya no hino kw'isi. Umukuru w'igihugu ca Senegal Bassirou Diomaye Faye yavuze kuri uyu wa kane ku kinyamakuru ca AFP na ca France 2 ko Ubufaransa bugiye kugara ibirindiro by'abasoda bwabo biri muri Senegal kuko ngo atakamaro bifitiye igihugu ciwe. Akavuga kandi ko atahagaritse imigenderanire n'igihugu cy'Ubufaransa, akaba yifuza yuko bosubira kumvikana mu byo gufashanya. Akaba yashimiye umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron kuba yemeye ko abasoda b'igihugu arongoye bakoze ubwicanyi Itairawa mande ya Dakar itariki 1 Kigarama umwaka w'igihumbi 1994. Dutandukire amakuru yacu mu gihugu ca Georgia, aho umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Georgia yamenyesheje ko leta yiwe yegeje mu mwaka w'ibihumbi 2028 umugambi wa leta wo kwinjira mu bihugu vya Buraya yagiriza Ububirigi kwivanga mu itunganya ry'ico gihugu ufatiye ku ngorane z'ubutunzi ziri muri ico gihugu inyuma y'amatora yabaye gitugutu. Iryo tangazo ryasohotse amasaha make imbere yuko inama nshingamateka y'ubumwe bwa Buraya ikorana yiga ku vyavuye mu matora mu gihugu ca Georgia yatahukanye n'umugambi uri ku butegetsi. Bitakiriwe neza bakavuga ko ayo matora yabayemwo utunenge twinshi. Ico cemezo kivuga ko ategerezwa kuba yandi matora mashasha mu kiringo c'umwaka umwe azogenzurwa n'amakungu kandi ko azofatwa ibihano ku bategetsi bo muri Georgia harimwo umushikiranganje wa mbere Irakli Kobakidze. Uwo mushikiranganje yavuze ko azobandanya ashira mu ngiro bikenewe kugira ngo mu mwaka wa 2028 Georgia izoba yiteguye kugira ibiganiro n'uwo mugwi wa Buraya uzoce winjira mu muryango wa Buraya mu mwaka wa 2030. Imyiyerekano yabereye i Tbilisi yo kwiyamiriza iyo ngingo yarahagaritswe. Nino nganyene tuciye turangiriza ano makuru twabateguriye. Reka tubashimire mwebwe mwese mwashoboye kuyakurikirana. Shimire na bagenzi banje bashoboye gufasha kugira ano makuru ashobore kubashikira atankomanzi. Ije batanga Imana Patrick nariko ndabashikiriza. Reka munkundire duhane isango undi munsi nkaya mango mugira mu mwubahwe na gahwana.